amabano murazi ko aho hambere n'ubu ko inka yafise ibihimba bimwe bimwe harimo amahembe ari byo mubona n'ubu we tukibandanya twita iragi legacy isigura iragi sururimo rw'ikirundi ariko oya asigura rw'ikirundi ariko dushaka n'abandi woba atari abarundi bumva ati legacy bagiye kumviza bakiyumvira legacy aho cyavuye ni iragi twasigiwe ariko n'ubu Rwanda twanatubona ukwimba vy'inka yitwa amabano ndayimba vy'inka murabizi ni byinshi yego hari n'ibindi byitirano bavuga ko abantu bwa ni amahembe y'inka yita mambarwa yego tuza twakira abatumire bacu nako bamaze gushika mu bwami bwa Gisamirizi FM bwakiye neza mwaramutse neza nongera ndabaha ikaze mu bwami Gisamirizi FM murakoze cyane ariko dukurikirana biciye kuri 91 n'ibice 4 n'abadukurikirana biciye kuri wezi 3 akaburangira bafama akabongo.com twaba tuko tuyagana abande kumbure nimumuza kwivuga neza gusumba uko Gino ushobora kuba ndabazi yego hama muyaga na Irankunda Keve ajejwe intambo z'abahungu muri club amabano legacy yego Irankunda Keve ajejwe intambo z'abahungu mu gunagaranga amabano legacy yego twakira mushiki wacu hariya mahoro cyane muraho ikaze murakoze cyane mushobora kwidondora ko twumviriza ego Jenny twa iteka Cheba Prince habanjeje ibituma tumana ko ry'amakuru mu mabano legacy dusangiye umwuga murakoze twakira mwene wacu hakurya nawe sangwe ikaze mu kiganiro ego karibu merci mushobora kwidondora ego nitwa Jessica Makimana Yesu kana kimana ego arakoze namwe mu gwindankaranga amabano legacy mwa mujejwe iki twicegera cutwara abatambo nera urakoze cyane kumbure harimo abatabimenye mwagiza akigoro umwe muri mwebwe mu bavukanye banyu arashobora kuba yabuze umuntu bamwe mu mugwindankaranga amabano legacy bashoboye guherekeza tubihanganisha muri bino bihe bitoroshe mwande muyihangana ariko twinjira idonido kumbure abari ku kividukore ariko bariko twumviriza jemere kuri jewe amabano niki legacy niki kuki gufata umugwindankaranga wanyu mukawita amabano legacy amabano murazi ko aho hambere n'ubu ko inka yafise ibihimba bimwe bimwe harimo amahembe ari byo mubona n'ubu we tukibandanya twita iragi legacy isigura iragi sururimo rw'ikirundi ariko oya asigura rw'ikirundi ariko dushaka n'abandi woba atari abarundi bumva ati legacy bagiye kumviza bakiyumvira legacy aho cyavuye ni iragi twasigiwe ariko n'ubu Rwanda twanatubona ukwimba vy'inka yitwa amabano ndayimba vy'inka murabizi ni byinshi yego hari n'ibindi byitirano bavuga ko abantu bwa ni amahembe y'inka yita mambarwa yego legacy n'ugwa rurimi kuki mufate amabano hama legacy izina ryazananye neza izina twariyumviriye aho hambere mu twitwa amabano legacy ava twayirukinzo legacy rukinzo legacy ariko barabatimbo gusa murazi yuko ibintu bimwe amakebe ni muyayobewe ngene bigenda hariho usanga ivyumvire bimwe habihuriza ko n'abandi badahuriza ku vyumviro tukabona ati twihangiye dushaka gushika ko niri aho cyatumye tuva twavuye muri rukinzo tuvuga ati ko tubona imigambi imwe dushaka kurangura abatayemera abumvuye imigambi dufate intumbero imwe arico twatse kwiyumvira turiyumvira amabano
hariho club yitwa Amabano murayizi kuva kera twumva amabano tubona umengo yarazimye ati natwe iryo ragi ry'abo bantu ntitworita tereka turigumane hamwe n'umwana no wavuka yumva amabano yumva umwe ya kera ariko yubu ashitwa turenza ko legacy iragi twasigiwe mwasigiwe ikibazo campeza nkagira camatsiko mwaje mukomoka muri Rukinzo Legacy sibyo muraje mugize umugwindankaranga Amabano Legacy mbega abahoze bafise umugwindankaranga Amabano bwabo barabwiye ko umugwi bawuhagaritse bavyakiriye gute bamaze kumva ko haje undi mugwi Amabano Legacy kuko muramaze gushinga imizi imanza murazikora muraja mu biteramo bikomakomeye sivyo muritabira ku rwego rw'ubushikiranganje rwego rw'igihugu urumva ko umugwi uzwi mu bushikiranganje abahoze bafise iryo zina ry'Amabano bo bahejeje bakavyakira gute so twarayaze kuko nako ntibarugi kugaragara mu bikorwa twumva kwizina warafuditse burundu tuvuga ati katuvyure ugume kuri kumwanya n'umwana avuka wumva yumvize ndimbo zaho hambere aca yumva n'ivyubu yumviriza indirimbo zaho hambere aca yumva n'ivyubu nama twamaze kumenya insiguro y'Amabano Legacy twinjije neza na neza rero umugwindankaranga Amabano Legacy watanguye ryari nyuma yo kuva muri Rukinzo Legacy ibikorwa nyezina mwavuye muhita muronka uruhusha shikiranganje canke mwarabanje gukora babone ibikoko muri kukive Amabano wabayeho mu 2018 mu kwezi kwa mbere niho mugwabayeho twanje twaja ku kivi turakora ari byo jyango koko twe twihaye twashaka kugira ahindi igeze ari byo mubona ubu uye kare tukibaha Amabano Legacy twagumye turi ingoma gusa ariko turavuga kuko kyango twihaye reka duhamagare tuzane abakobwa uko amakrebe murazi yuko krebi simbateye mu bikorwa by'ingoma gusa tuvuga ati kaduteze imbere n'indi bisata umugwi wacu duge musata byose evyo mumubona tafise abakobwa batamba tafise abaririmba ari byo tuza kuvuga rero tubana tuzuko nyene ariko mu mwaka wa 2019 ari umunsi wa mbere twitabira higanwa y'ingoma kuva turi muri Rukinzo nta higanwa twitabira ariko kuko imigambi dufise tuvuga ati katuje kwitere abandi batumenye ati Amabano Legacy twaserutse mu 2015 twabaye kosikano cindwe kandi cyiza cyane ari mbere uwo mwaka turakora ariho haca haba Taya Festival yabereye muri Skepers ya Blarodi habaye higanwa ry'imigwi baratora abayijonjora turabamo mu 5 batora turadukora uko nyene uramenyekana n'ubuduruka muri Ethiopia duserutse ingoma zaraserutse nk'umugwi nk'Amabano Legacy numva afise tubazo twinshi two kukubaza abandi babankundira babangire gato ndagaruka umuvuduko muriko ni munini mu mwanya muto mumaze mubayeho mu myaka 6 gusa mumaze kwitabira amahiganwa akomeye ku rwego rw'igihugu rwego rw'igisagara ca Bujumbura ika murumva ko mumaze guserukira no Burundi bahanze umuvuduko umuharura gute nizahe nguvu nizahe mvune mu ronkamwo muraheza mu karonka ari kibazo nigeze kubazwa n'intatana kuki mutatwiyumvira ko natwe dukeneye kugaruza inguvu twakore bega muraheza ku rwego rw'ijana n'agafaranga muraheza mukagakuramo nabo oya si cyane ariko bakaza gusahiriza uko murazi ko ahiwacu byacatugora cyane kubindi turiko nibyo twifuza hanini tubanza tuko dushaka kubanza guteza imbere akaranga tushijije mu mugwi Amabano Legacy ni naho mushaka guteza imbere akaranga bicimba Amabano Legacy mwabuze yuko hari ibyimviro bimwe byatumye mutandukana na Rukinzo kugira ngo muzane umugwindankaranga Amabano Legacy bimwe muri ivyo nibaza yuko harimo n'ibijanye nuko batumva yuko muzana abandi bantu ziguma ari ngoma gusa byageze ryari kugira ngo mu Amabano Legacy byatwaye igihe kingana gute kugira ngo mushobore kuzana abigeme batamba mu baronke kuko kubaronka ni cyambere coco ni kibazo mu bindi byadufashe igihe bakobwa twabuzanye mu mwaka uheze numva ko tumaze imyaka 3 dukora irenga twaricaye hamwe turayaga maze yuko ikibazo cy'abakobwa kigoye ariko twe umugwi wacu hanini aho hari uhagaze hari ku ndero ubwo twe hanini nze yacu projet yacu kwanza ndiko indero twigisha indero turabigisha turabagira ati tw'umugwi wacu umeze uko kandi kari umwisange muri basaza banyu bakuru banyu
barumva bisanze ari bo baca badufasha n'ivyumviro bimwe bimwe mazi ko iyo muri benshi mubaka ikintu kinini nicyo gituma baca tuzanira nabindi migambi ariko muko murabona tuko turaza ku murindi uvumbutse ko twafashanya mu duka twese yego kumbe kubivuye kuri ico kibazo nyene kambaze mushiki wacu hariya yavuze ati tutangwe kwiyumvira icyumviro cyo kurondera abigeme kugira ngo mugwi twagura ntuguma uruguru rw'abatsimba gusa hajemwe n'abigeme batamba hajemwe n'abasore batamba abasore kumbure bari kuronka nabo navuye mu batimba n'abandi bakaza mu nyuma ico cyumviro baje bakibashikiriza mwacakiriye gute ariko kubwanyu mwebwe mwashoboye gushika mu mugambi sabiriza winjiye gute mu mugwi ndankaranga amabano Legacy umenye gari nicaye kintu uvuga nti nari umuhombe kuba ntarinjira mu mugwi ndankaranga amabano Legacy. Ego je ubwanje noba nawumenye kera kubera bamwe muri bari mu mabano Legacy twari tuzinanye haba nabona ukuntu bitwararika indero y'abana ndabiye ku yindi migwi noba narakoreye noba narakoreyemo byari bitandukanye cyane nabona ukuntu bari different y'abandi kubera bo bari bashira imbere cyane bari twararika cyane abana ku rundi rugero ruhangayitse cyane rero twe baje kutwegera tukaba twananifuza kuva kera twarababaza kenshi yuko atani gihe barigira babaza yuko abakobwa bakeneye uri muri wa mugwa murabaza na yego kumbe na wari ufite inyota yego nayo mfite inyota nyinshi cyane kuba mu mugwi hamwe n'abandi rero baraza baratwegera baratubwira ko yari n'iciyumviro kinini cyane twari dufise twari twifuza kubana nabo byaratworoheye cyane kubyemera tworohera guhera zangeso zo kuba mu bindi migwi tukaba twari dusigaye twikorera nk'ubwacu bitworohera cyane kubivamwo kugira ngo dushobore kubana nabo deja baje kutwegera babitubishaka dushaka kubana nabo rwose baje kwegera bamwe mu bantu bari basanzwe babizi bari basanzwe batamba byaroroshe gushika nubwo bari gushika muronka nabwo ni imanza muja gutambamo bari byaraborohera ariko tukizere ko muri benshi bakiri harimo nabashasha mwigisha gutera ukuguru gushasha nabyo byaheje bikagenda gute ku ruhande rw'abigeme batamba ego hagati muri twebwe tumaze gutogwa twararavye kuko umugwi w'intambo ubugezwe n'abacoach ubugizwe n'abadisciplinaire ubugizwe ndetse n'imigwi myinshi rero muri twebwe twari tuzinanye kandi kubo twari tuje twese tuzi gutamba byari byoroshe cyane kubona bamwe bashaka mwese apana twese mugabo majority batwari dushoboye hama bashasha baza bariko baraza byoroha tubereka ibyacu kuko bica bitunyarukira bamwe basanzwe bahari bari focaliza kuri bamwe ugasanga binyarukise ngene tuduga na twese byoroheje nyine mu duganya mwese tuvuge mu gundanga amabano Legacy kubigeme hari imigwi ngahe yabigeme batamba imigwi itatu mushaka kuyitandukanya hariho ari ugizwe n'abantu bari bajuga mbere bashowe gutamba hama be abantu bakicigishwa ariko bagihobahoba bako baregereza ba hama se ahubwo nabeshi n'imigwi de se nibage bagitangura hama abana batoya cyane de abana batoya cyane mu manza iyo migwi yose muraheze bakayikora kumbure umuntu arashaka ati bajya barakuza ariko shaka kuraba urungana ukuntu barashaka kubikora ko imanza zigakugwa neza mu kiringo c'umwaka umwe ntabishe nimba ntibagiye gato yavuze ko babegere mu mwaka uhetse mu kiringo c'umwaka umwe gusa birahagije ko ubu bashobora kubikora ko mukitaba Taya Festival mukitaba mugasoka Ethiopia hari ama festival menshi urwego rwanya Afrika pana urwego rw'igihugu mwakira ivyo bintu biraheza mukavyakira gute nkama twebwe ubwambe dufise ishaka hari ishaka harashika ego dufise ishaka rero hari ishaka dukorana umwete mwinshi cyane rero twebe tuzana ibikorwa twe turakorana ingufu nyinshi cyane dusanzwe dufise tukitwararika ivy'umugwi kugira ngo dushobore gushika aho dushaka kugera akumbure cishaka kugira ikibazo c'amatsiko ngize icivugo co mu gundanga amabano Legacy nica bavuga amabano kishura Legacy hari kibazo namambazwa kumbure n'abatumire bamwe babahumure no mwibarabara kuko umuntu abazi kuri mu vyakaranga akubaza abana babigeme baja mu vyakaranga ni beza usanga bafise indero ndundi bariko ndabisubiyemo neza bariko baratamba hari imbere bari mu migwi ndakanga ariko ugasanga ni babandi nyene basubira kagaruka bakambara inyambara zifashe neza hari ruhande y'umugwi hari ruhande mu buzima bwa misi yose ugasanga ni babandi badashobotse mu kibano
tuvuge mu bigeme bo mu Mabano Legacy bo bameze gute dushingira intahe gatoya twe dukengura ko turi muri bake twahawe iryo teka ryo kutitwa nk'abo kuko twebwe akaranga muri akabandanya no mu kibano si mu rubanza gusa no muri kwebe oya bwacu deja turahana indero tukigishanya kuko tusumbasumbana kandi turabiye benshi baje babona iyindi migwi uko nimeze hariho karanga katitutse kubera iyindi migwi bivanye n'abakobwa twarakoranye berekana indero mbi mu kibano rero twebwe twitandukanya nabo tukagerageza aho habi twononekara abakuru bacu basaza bacu abadusumba cyane abo bitwa abavyeyi bafiba deja amaze kugira imiryango baratwegera bakaduhanura nk'abana babo natwe tukagerageza tukagorora namwe mukagerageza mukagorora bega biraheza bikoroha guhanura umwe mu nganya imyaka muri murungano abatumpanura ikimaze kuboneka ego biroroshe cyane kuko deja tubuga iwacu ntakagaye nakagaye katwakiriye muri muna wacu hano umwe mu batimbo mu Gwindankaranga Mabano Legacy numva umengo wowe ufise intaye nyinshi wosinga kuko nibaza yuko umaze kuvuga umutimbo mu Mabano Legacy umwe mu naribonye nibaza ko ne muri Rukinzo wavuye ego wajuzananye nabavuye muri Rukinzo bazana ivyiyumviro ati tushobore kuja mu wundi mu Gwindankaranga twigiriye twe bwacu bakagushikiriza ivyiyumviro wowe wavyakiriye gutega mwene wacu. Okay, murakoze navyakiriye neza cyane kubera ko nabona umenga ntitwovana nabo bivanye n'urukundo rwari ruri hagati yacu ubumwe byaba ari ibintu nyene byerekana yuko hari umuvukanye hagati hari ubuvukana hagati yacu donc jewe navyakiriye neza cyane narabishigikiye ndavuga ati vraiment nuko tugumane ego kumbure tubane twinjije nka wowe nyene Yesu si Yesu Jesus ndishyize mu none ni Yesu twinjije nka wowe nyene mu bijanye no kuba umutimbo wabyinjiye mu mwaka wa ryari nigiki caguteye inyota n'inzara kugira wumve ko jembaye umutimbo vyo bavyiza gusumba tushaka ako kantu katuyagire. Okay, murakoze jewe natanguye kuvuza ingoma ndi umwana mutonya cyane gose naniga muri primaire mu gatatu nari umwana mutonya gose donc narabikunda kandi narabibangikanya n'ibindi narabibangikanya n'ama novuga Shotokan karate bumva bon nakuze ndi umuntu nyine akunda sport abavyeyi banje barankundisha sport rero ivyo vy'ingoma kubera vyari biri hafi yanje nkumva umenga ndabikunda bariko baravuza ingoma nkumva umenga nogenda urumva nyene bon ndaba satisfait kukuntu numva umenga no bibamwe umva umengo bibamwe kuyumvira yuko umengo bamwe kintu no kugikoranye izina n'ibintu bibiri bitandukanye mbega umaze kwegera umugwi wagiye kuvuzamo abatimbo uko wabiziga niko wabisanze uko nabiziga niko nabisanze kubera ko bijya bintu byacu ikintu ca mbere bisaba yuko uri umuntu afite ishaka anonotse umva ko kwera jean nawe nsanzwe nkina na karate ubunonotsi bwo nawe nsanzwe ndawufise ego urumva rero maze gushika rero urazi yuko uri umwana mutoya nyene ibintu bakwigisha biba byoroshe cyane bise n'umutwe wo gufata ku mutwe ubu kicoroshe mu mutwe no narabikunze nyene kuko nabigiyemo ndabikunze byaca binyorohera no kugira no kumva ndabishoboye byaca bikorera kumva ubishoboye mbega urugero rwa bamwe mu gwaruka bahurumbira kuja mu batimbo uhuriranye n'indi harimo ikino myinshi hari football hari basket hari abatamba danse moderne n'ibiki bigiye bitandukanye ubona rungana gute ubihwanye n'abashaka kwinjira mu by'akaranga wewe ndibaza uri mu karateka nawe ndazi warashukuro intambamye ahubwo ati no kuhebye ibi ugiye muri bijya ntuzoronka umwanya bizogutwara umwanya kimwe uzocugiheba udusangize gato. Okay, narabikombina ari bibiri imbere nkabikombina ndabijamwo byose ngaho mu nyuma kwera ko naguma mbona yuko umenga mu ngoma bon harimo akarusho gute kwera ko twaraganya ama marché nico gihe tukaganya ama marché katangwa kuja kuvuza ingoma imbere y'abantu umva nkabona umenga ndabinezererewe tukaja kuvuza ingoma imbere y'aba ministre aba president nkumva umenga nyine birangyohera ko kuntu bon rero kubijanye nuko kuntu aba tambouriner babihurumbiramwo kenshi ushobora gusanga
ari bakenya paporo y'abaja muri izo za football n'abaki sinzi biva kuki bo ico biva ko je uko ndavyumvira je ku bwanje benshi no kubitinya kubera ko babibaza bagiye kubitangura bakuze bakibaza yuko vyo bava bigorana mugabo nibaza yuko ivyo woye ntivyo kubera intambamye kuko abantu iyo uje urakora kandi ndabizi umwe wese n'umwete wiwe umwete uzanye umwete urakora kabisa kandi ukamenya evosika bati uzanye umwete urakora kandi bikabishimwa cyane kabisa iryo ni jambo rya Yesu Yesu w'u Burundi ariko tu ikindi kibazo cyamaze kucameza nkagira ufise imyaka ingaho umaze mu karanga ugereranije n'indi myaka wamaze muri shotokani Martari Taekwondo n'ubwo uruhe ruhombo ugereranije n'imikino ibiri itandukanye n'uruhe ruhombo ubona wahombye mbega bari mu karanga nakaye kunguko bafise gusumbya abandi batakarimwo niyahe ntashobora gushingira batakarimwo kumwe bimeze urabona ingoma n'akaranga ku Burundi cyane ni kintu donc gigufata kimwe mu bintu umuntu azibonye aho kwisi yose abona acabona Burundi ego vraiment urumva biraguha agaciro wowe kubura umunyakaranga donc ku bantu bakina karate naho byo nyine biraguha agaciro mugabo uruhombo jewe nta rombo no naragize cyane kubera ko nararavye ikidomina muri jewe hagati y'ivyo bintu bibiri kibogaboga muri kibogaboga narumva umenga ndiko ndavuza ingoma birasumba cyane yuko noja muri bijya vya karate kuko byaca binyokipa cyane ivyo vy'ingoma nivyo byaca binyokipa bikantwara umwanya gusumba bijya karate cyamba oblige kugira yo kubihagarika candabandanya ingoma turabandanya ingoma umugwinda karanga abantu legacy urishimiye cyane kuba uri kumwe nabo nicaye ikintu nakaye kamusha botera bakora twumviriza bijanye no mugwinda karanga abantu legacy ego umugwi ndangakaranga amabano legacy cyane kugwaruka indero niyo ngarukirako urabona kuri umwe mu bajene nkanje icambere n'umugwi wa mbere novuga yuko si no mugwi n'umuryango ndabivuga uko woye n'umuryango kuko vuga kuri jewe ego kuri jewe kuko hari uza kubifata nk'umuntu ego n'umuryango takigaruka ko turiko turabaza n'umuryango donc kuko n'umugwi wita en fait witaho umumamble wari we wese ku rukundo rumwe donc nyimba Jeffis ikibazo hariyo muvukanye Keve agifata nk'iciwe hariya umuvukanyi Cheva agifata nk'iciwe donc ikintu cyambere kidomina muri bo n'urukundo n'urukundo afise gushigikiranira bafise urukundo bafise kwitanaho bafise gufashanya abafise urukundo bafise gufashanya urumva niza ntahe zimwe muri nyinshi bashinga tunabandanya tubihanganisha kandi kuba nubwo ntiyicegira cyo batwara yebuzo wiwabo hama ikibazo cyane ndakigarukana ngaha kuri mwene wacu ngaha amabano legacy raje 2018 2019 murakoze nyuma y'imyaka igera kuri 4-5 muri imvire kuzana igisata c'abigeme nakaye kunguko mumaze kubona muri no mwaka umwe urenga canka amenzi runaka muri kumwe nabigeme n'igisata c'abigeme muri mwebwe kunguko kiyongereye mu mugwi wanyu twebwe akonkomeke yacu murazi yuko aho tubaye abavyeyi n'abantu ba mbere dukora n'ahantu kure murabibona ni muri ville hagati washobora gutwara umwana wawe umukuye muri quartier kumbura kuvuga aho musanzwe mukorera umukuye muri quartier ukamuzana muri ville hagati dukorera kuri lycée Dirac dimanche akunko tumaze kubona rero mu kumunsi w'Imana gusa mercredi musumene hagati twe kuko yabivuze kwa rukundo kwa mubano mercredi ni umunsi wo guhurako duhura bivanye n'amakarite tubako haraba muri muha muri mukaza muri ntahangwa umunsi wa mercredi barabonana abama muri makarite yegeranye bakayaga vy'umugwi bakayaga akona ama entraînement kugira ngo aje yakorera he twe nk'ubuye ku Musaga tuyakorera kuri zone Musaga no dukorera seze ari ubuye tumaze gwa turi beshi n'abava mu makarite yandi baraza kuko abatamba beshi harimo beshi ba ku Musaga abakoca bari mu Kanyosha cyabegerana cyane tubwa duhuriye ku Sedira Kenyene rero akungu twaze kubona mwana ko umurindi turiko muri turiko tumaze kubona abakobwa twatana ivyumviro
tubona kuko twegereza andi imigwi turumva ngo amagaba turumva ngo natana zikwire ni abakobwa twagiye tubona abakobwa bagenda gutamba basohoka tukumva izina ry'amabano ririko riramamara abavyeyi akumva amabano ni ya club ya kera garuse hamwe umuvyeyi akaza akabaza ati ni ya club twatumva kera akacaza karaka yasanga hari abana batoyi bari mu bagereranye akaca baza rero nge byo mu gutunganije uko abasanga nahantu hari indero ko icyambere kwigisha n'indero mu bana twege nk'akarorero nk'ubuya amagizamo yinjira twe nta mwana n'umwe umunyeshuri yemerewe gutonda ku bikorwa afise examen ejo cyangwa agaruka examen ziheze na afise interrogation lendi cyambere n'ishuri n'indero yatwigisha tumaze kumubwira tumeze nk'umuvyeyi kandi akanavyibonera kiduhurumbirwa cyane n'aba mama bakuze b'abavyeyi batuzanira abana babo arivyo mubona turi ku murindi arivyo muri ku murindi ushimishije hari jambo uvuze guhurumbirwa cyenda rigira kama commence kimwe mu bintu mubona mukora byinshi muri byinshi ubona gituma bahurumbira nica icyambe nakibaze ko ari indero icya kabiri umwana mutoyi iyo umwitayeho umuntu akuze nawe arakwitaho kuko agomba kuri mukuru wiwe araryoherwa twe natwe twatubona andi bakuru bacu nyene ingene bobo cyaba bitaho kuko n'abavyeyi twabakuru bacu naho abapapa afise abana 4-5 akaca bitaho abana babandi ngo batoye kimwumva ingene biryoshe ibyo bintu ivyo abavyeyi cyaryoherwa rero ati n'umwana ashobora ikibazo ari ku gikorwa canke mu repetition umwana cyari batoye twatanze gashara ku muhani wa muvye no twamushikanye akavuga ati oh wow acha iryohe guko nyene twumvise igisata c'abatamba babahungu igisata c'abatamba babigeme hari igisata kindi numvise kitaraserukiwe sinzi ko coba kirimwo canke kitarimo c'abavyenyi musical mega coba kirimo cyane kirimo ejo kwavuze habagiye gushirikira umuvukanyi wacu kuko benshi baririmba barakuze gushika mu muvukanyi wacu ibyo tuza kuvuga mu migambi tuza dufise byose birimo bisata byose birimo yego ngaruke kuri mushiki wacu hajya muri mu bikorwa bya misi yose intambamye muhura nazo canke mwahuye nazo mumaze kwinjira bati burya hano hantu twaratubiye niza nikihe kintu mwakoze mu bati burya twaguye hashashe twaje hano heza ico duha tukahaguma buri gihe mu bintu bibi iyo muko muratamba muje gutambuka zomba babagiti mwatamvye neza muravyakira gute iyo muko muratamba mu manza muje gutambuka zomba barabatoye dukosa tumwitse umuntu navyo mureze mukavyakira gute ego ubwambere na mbere ukuntu twaje dusanga ama club bayabona canke intambo ndagakaranga bazibona nk'ahantu hari abana baba indiscipline abana batagira indero byava kuki bivaye n'ivyo bakuru bacu badutanguriye mu karanga baba barerekanye nkaho bavuga bamwe tubwiye neza yuko bakubwira yuko ingeso twerekana mu karanga ko turatamba haje imbere atazo twerekana hanze ugasanga swati babatumiye mu manza babahamagaje mu manza gukora urubanza ugasanga hari ibintu byibwe hari ibintu byatakaye bafata akabifatana z'abandi bo mu karanga rero isura ikiba mbi cyane ku banyakaranga wese umunyakaranga hari rero nahaco kuza kubihindura nahaco kuza kwerekana iyindi ndero twe twahawe nabo dusanzeho bande kwa tugaburira rero twebwe tuje tugasanga bimwe ego kamwe ko kuvuga ngo ahantu hari umunyakaranga ahantu ariko arishangira ariko harambarira abaza gutamba muri urubanza muhagume muhamera amagabo kugira ngo ntihage gitakara ako karatuma duhungabana ariko tukagerageza kwiyakira bivaye nuko turi kumwe n'abakuru bacu tugakenguruka cyane ko mu mugwi amabano atawuseruka abantu baseruka aja gutamba batari kumwe na mukuru wabo n'umwe nubwo atabaje gutamba wundi aza kubafasha kubaremesha mu gihe babakiriye nabi natwe tukagerageza kwiyerekana neza mu kwiyerekana neza kwacu gatuma n'abavyeyi badushimira badusaba imbabazi kuri amajambo bamaje kutwakiriza nabi hari ikindi kibazo mutashoboye kunyishura wabyishuye kuri rusange intambamye mwahura nazo kubwiye nubwo nti amatsika mabi yababitangiye imbere izina ribasize bandikishije iyo mwatambye neza bakabaho ubutumwa ati mwabikoze neza murabyakira gute mbega muragenda mukarera amaboko ti twarashitse cya kabiri iyo bakuvuze ukutari wowe wabuze ngo wabikoze neza nkuko wabiteguye ukavuga ati ngese umunyakaranga ariko akakubwira ati ntibyari biryoshe nabyo rero ukabyakira gute
mu mugwi wanyu muko mutekanye iki bya hagufi mu mugwi navuze mu apana mugwa mabana mu mugwi bigeme batamba ego twebwe ubwa mbere baduteye amashuga batubwira ati mwatamvye neza n'ibintu vya mbere biduha ingomezi biduha inguvu nca mwicarika muja mu Rwanda ntimushobora gukora oya twese tuza tukaza nk'umugwi ikiryo tuca twegerana nk'inkumi baba bahari bari imbere y'abandi tukavugana ati ejo twatambye hana batubwira tumeze ukuntu twerekanye ibi nibi twosonga twashamo undi muryohe umeze ukuntu kugira ngo ejo ni twaje ahandi bazavuga ivyiza bindi batubonyeko itume twerekana twatundi nyene turaduza tukama tunovura bimwe dufise yego niyo bataye amakosa na bataye amakosa ico nico kindi naco ko kundi ho gusura tugahuza hamwe nk'imisore turavugana tukayaga tukavuga ati bavuze jemeze ukuntu bavuze igameze ukuntu ko bavuze ko bimeze ukuntu muri uyu mugwi canke muri twebwe twatambye ngaha nako twokosora nako twogerageza tukigishanya aha twononekariya twari tuvyurira yego ari kibazo nkunda kubona mu bindangaranga myinshi nkundira imbere yuko ndakikubaza ndakubaza iki inye murafise abigeme mumaze gusohora mumaze kuja gusingiza oya kumuri nico kindi ntikiburonka ikibazo nubwo mutara baronka hari benshi bagimaze kuja gushingiza abo ntibasogaruka mu migwi ndankaranga ana kibaze ku rwego rwa muzika cyangwa ku rwego rwa club bamaze gusohoka baje kubagiza abo ntibasubira kugaruka mu migwi ndankaranga ugasanga ni nyifato itariko cyane bikunda gushikira bigeme abagabo barabandanya baza ugasanga nabatuyi babo baratanga gucika intege naka aronse ivyakora aronse ubuzi bumufatira ntasubira gutonda aronse agiye kuba kugwiwe tukamukorera live le social ntasubira kugaruka bigatsitaza bamwe mu bandi mu mugwi nakanga amanori gasivyo bavyifashe gute twe iwacu nkuko abivuze tunaho turasohora ariko mu basore baba papa twe ntaho birabako ndabona bo dusohora baguma bari ku kivi nabo bataronka umwanya kuko twe dukora muri club abantu bafite ubuzi bwishi abataronka umwanya hariho arashobora adafasha mu mwanya mu vy'inguvu mu mwanya hariho ikikenerwa ukavuga ati kwa dukora ibi nibi hakenewe iki tukabitura ati bimeze ukuntu migambe dufise niye hakenewe ibi tukacaza kubikorwa nabonye bagirane bakadufasha kuko mazi mutegura ikintu hakora uburyo bwishi cyane inguvu mu buryo bw'amafaranga ku buryo bw'iki badufashe ko bishoboka yego urugeze mugeze ko rurashimiye ku buryo ibi kugwamva bwenge mukora bijanye n'agahembo babahereza cyoye tuvuye ati muri fashe neza oya sibo sifashe neza mugabo amikoro iyo uri mu kintu uyadapta iva nico rimo kandi kiazira kwigaya bisubiyeho kandi mugabo vraiment ntacyo tugaya turafashanya iyo muri kumwe muri beshe mu kintu mukumvikana ndiryoshye ntazubwo ngo tuyifashe no turafashanya ikeneko yego urumva nta musaruro urava hanze ubwo ati mubikora neza turakagafara tuvuge kuko ni ntamba mishikira abanyakaranga benshi nta mafaranga bakora nta mifu nta mitahe bakora bashiraho tugaruke rero ku migambi ya hafi n'imigambi ya kure mufise mutegekanya mu Rwindankaranga amabano legacy cyane harimo ko twumviriza nk'uwacanyaragasa kuri YouTube bakarondera amabano legacy karondera indirimba kabura akarondeza kijanye n'imbuga murazikoresha neza kijanye n'imbuga si cyane kuko titwabaye PDB gatoya uko murazi yuko ico gihe tukibuza ingoma gusa ma video ngoma ariko kandi ko haraciye umwaka ubura nkameze nka 3 après ko tugiye muri competition ya mbere tuvuye muri tayaya ministeri yaduciriye inkoni ngufi bivanye ko twakoze tutari tuzi batubwiye ko twanyoye icupa cy'ikiyeri tuvuza ingoma cyadushira mu bihano by'amezi 6 ariko ndibuka twayivuyemo haciye amezi 9 icyo gihe haciye twahungabanye ukuntu ariko après ya twase twatona buke imbuga twazisubiza ku mwanya buke tukiri kuri ico nyene
barabacira inkoni ngufi ni kimwe mu bintu natwe tugaruka ko hari imico imwe imwe usanga two turavanga n'ibintu mvamahanga kugira ngo turyohere abaduhaye agafaranga turyohere wa wundi tuko turereka ibintu ariko usanga two turatitura twama tubivuga nk'umumanza ngo turicaye munsi y'ubutoboto ngo twicaye ngo ku gatumba hanaka usanga ibintu biratituka muko mwirinda gute kugira ngo ntimudusange mu masoko go ku mihose kurana mu twakira nubwo mugira muto murabivuga ngira amafise umugwa batimbo batoye mu kumararamura kugira ngo buzobahe iragira imeze neza twebwe tw'ico kibazo tuko turihweza nkuko wabivuze hariho ibintu byinshi n'ubu we navuga utaramenya kandi ndazi n'imigwi myinshi ariko uko gigena kirahera ko tatumenya ko nk'ubu twarahanwe tuzi ko twanyoye ikiyeri ikiyeri kandi tuzi ni ikintu gikorerwa mu Burundi wacu ariko idarapo ry'u Burundi tukibwirwa nka message nk'igihano ntitwabitahura ariko twe twese nka information kuko twe twavuga ati ibyo ntibibaho ariko umaze kuvyakira ni information bari mu bindi hari tuzi bizira ibyo niho tuzi ko bizira umva kwigerageza kirahera ni gutaturonka kumbure nabandi barabimenyeyeho nandi ubwanje ndabimenyeyeho nukuri umva ni message twese twarose kandi n'ubu sinarinda bitwa mwe mushaka mwara hano kubica kunaheruka ari amagaba babugije bambaye costume twe natwe cyaduhora ko dufise ikiyeri ajya mu uri nyene Jessica ntagifa yes arame dutandukira tuvana ko kuri ibyo tutandukira ku migambi ya vuba mufise kuko urabona mu amazi kwaguka migambi ya vuba mufise n'imigambi ya kera mufise kugira ngo mugunda karanga mabano legacy muje kuri standard iri hejuru gusumbiriza ntituvuze ngo none muri standard muri ahantu hazima muwazo guseruka mugafata ruteme kirere bujya sikintu corosha twe ku migambi ya vuba nkuko bivuze mu startup by'umuziki turi vuba cyane vuba tagisigaye turasohora indirimbo kwacu gira karibu igira kabiri iyo yabona ko twese tuva mu kazi tandukanye abavyi baturungika mu bintu byinshi twe twategura novuga ko ni nk'evenema izoba ihurikiye izozamo abavyeyi dutumire abavyeyi bacu abadukunda babone ivyari byo dukora bazoza tutegura kandi twakimenyesha ariko vuba cyane nyamuzoyibona tuzatumira mwashike mubone ivy'umugwi amabano legacy no turacari kumwe mu karanga ivy'umugwi amabano legacy ukurakora kugira ngo tuje kubindi abantu banza babona ibyo turimo kwanza ivyari byo yego ni migambi ya vuba banzi iyo ni migambi ya vuba babona ivyari byo yego ikibazo cameza nkagira mu mubindankaranga amabano legacy imubano hamwe n'indi migwi ndankaranga iwifashe gute twebwe nico kibazo n'abarije imigwi yose cyane twe mibano vraiment ni myiza kuko kuva kare kuko ataraza abaperezida bacu bagendera indi migwi natwe tukagendera indi migwi ego twe mibano vraiment nimeze neza nko uko abandi banyakaranga bifata nuko namwe mwifata ni nko bimwe ngo nabarije ibibazo byo kubatega imitego ko abanyende kayanga bifata nuko namwe mwifata nakaye karusho ubwati mu amabano hari akarusho twege akarusho kacu ni twene hani ni yandiro turagenda turi ahantu mu kibano hose ko turayaga turi mu ahantu badutumiye n'indero icyo kintu kandi ego ndo bose barayifise ariko ntitwacho kimwe ego kumbure rero twe nta muntu aza nganga agena atikoze mu gahoko nanje ndahanda kikoramo mu isaha yambe akora akuru ikintu nkeneye nta mirisho twazaye nta ngoma twazaye ntidutamba ndakeneye rero twikora mu gahogo nk'iminota nk'ine canke 5 twikore mu gahogo ndabafasha ikore mu gahogo byo byiza gusumba nubwo tuvyina indirimbo z'agahogo k'abarundi zimwe mu ndirimbo z'agahogo k'abarundi ntiturimba indirimbo z'iyindi migwi nakaranga ko turidine indirimbo z'agahogo k'abarundi zirahari nyinshi zo mu gahogo k'abarundi zihurikiye ko n'abarundi bose muri rusange atabwo baniye mu nakaranga runaka tubandanya amabano legacy muyabona gute mu myaka nkingahe iza mbaye maramaze kuyikwiza ndamubwiye ko rwande rw'abigeme batamba cangaruka no kuri Yesu hano waramaze kuyikwiza hari umuntu ashaka kuba yatwumvise hano akavuga ati numvise uwo mugwi uri na hafi yo muhira
numvise ivyo bakora biri mu ndoto zanje. Migambi mufise ni yayo kugira ngo mwagure? dufise imigambi myinshi cyane. No ushaka kujamo asabwa iki? Nta kimwe dusaba bro, dusaba ishaka umwete, ubuze ufise umwete cyane cyane wumvira gendera ku mpanuro z'abandi. Nanje mvuze ati ndashaka kuza mu Mabano Legacy mwanyemerera. Karibu cyane. N'umuntu hariya muri Noro y'igisagara ca Bujumbura. Nawe ni benshi. Dukorera ko abandi bakorera ku Musaga be. Abo muri Noro muravugana. Ni kimwe mu bintu ndiko ndavuga nti akaranga icatumye n'imico mike y'akaranga igihagaze harimo kuko imigwi ndangaranga igihari. Kuko ni abantu bagirirwa amahirwe yo kumviza imbyino zitandukanye, abantu bagirirwa amahirwe yo kubona ibikorwa bigiye bitandukanye gutamba. Iyo hataba imigwi ndangaranga ubona akaranga kuboneka bakifashe gute muri rino terambere gikinjana ca 2021? Nuko ntaho tuba twigejeje, nta tuba twibuka kuko ubunye akaranga nuva ko katitutse. Ego ku bwanyu mubona biva kuki? Twavuga ko ari imbuga amateleviziyo aboneka. Ego kuko kenshi abajene b'iki gihe bitwararika kumenya iby'ikindi gihugu. Dutwitaye yuko benshi bashaka gusohoka, bashaka kuja mu bindi bihugu. Kwitaho rero akaranga ko mu Burundi ni ibintu bimwe bibagora cyane. Twisinzira ko ukuntu karanga kari gasigaye kabonwa. Ariko twizeye ko tugiye kuza guhindura twubwaje gose. Turi kumwe n'umugwi ndankaranga Amabano Legacy nkuko mwavyumvise, n'umugwi ndankaranga uvyifashemo neza mu kuvuza ingoma ku batimbo aho bitsabiriye. Nabwo ni ihiganwa ryabo bwa mbere ryabereye ngaha kuri Tempete. Iri rya kabiri mwabaye abakangahe? Twabaye abasisi. Kandi nivyo na proclamation nayivuze ngaha. Amabano Legacy ndavyibuka cagarutse caje hakiri kare. Kubona umugwi ndangakaranga uje ari mushasha ukazuza ujya imigwi imwe izo nguvu muzikura. Ego twe gituma tuko tuza hagufi. Ego abatimbo bacu baduvuza kuva ava nuko tugagaragara mu bikorwa nk'ivyo. Donc turaza tukaza akaca tubona ntibashasha, ariko uko bajya bose baduvuza bindi migwi beshi kwa abuzanye ingoma twatangurana. Ariko ubu rero tujya habona bakabona ati ibikorwa by'umugwi kanaka kuraseruka bagira ingufu kanaka baduha ingufu cyane, badutera n'intege. Ari byo mubona turaye dukora cyane kugira ngo ejo naho dushaka gushika cya kibanza cya mbere andi baronse twacifuza. Ego nakaye kamotera abanyakaranga ibikorwa bya vuba mubona mu bifashwamo n'abandi, mwavuze ko mutwikwije mushaka gufatwa mu mugongo n'abandi. Ikindi kibazo cangirwa ko ndabaza benshi muri bo amabaje ngaha badusezeranya ko vuba bwangu bagiye gushira ibikorwa habona, bakagenda bagahora n'intambamyi. Ntibanatange n'ikintu cyo gusaba imbabazi ku mbuga zabo kugira mumenyesha abakunzi, kuko umukunzi ari gimunyoteza ukaza yamaze kuyihaga. Imbuga zanyu mutwemere ko mugiye kuzikoresha urugero rungana gute kugira ngo dukomeze mu mugambi wo gutsimbataza imico n'akaranga arivyo twiyemeje? Ego cyimbuga no ariko ibintu biragoye murabizi. Hariho nkuko bivuze aho ari ntambanye kanaka, ariko uko twategura tumani tuje imbere ko tubyifuza tubishike ko ntituvuze ngo tuze ngo turenge abandi. Ahubwo dushaka gukora aho igogero ko tushike ko tunge tunarenze ko babonere hati ibikorwa by'umugwi kanaka. N'umuntu atabirimo avuga ati umugwi kanaka uhigisha karanga hana n'indero mu gwaruka nkuko twe tubivuga tukomeze indero mu gwaruka. Ni kuri vraiment dusaba n'Imana tuje imbere kugira ngo iyo migambi yacu iranguke. Ego nandi ho murabizi vraiment ntavuga ngo witegura ariko Imana igategura ibindi. Ego mushikacu ari imigambi yavuye mufise mu bakobwa batamba mufitiye nakaye kamumotera abigeme badashaka kwikoza akaranga, bashaka kwiyamira mu birori bindi bisanzwe akaranga badashaka kukikoza. Niza ingaruka bazohura nazo navuga ni mu bukuru bwabo. Twe turatumira umwigeme zina mwigeme wese atumbereye abwira ngo aze ngo tunonosoye dusubire turimbure akaranga k'u Burundi
tubifashijwe n'amabano Legacy kuko yadukundiye akatwera bakuru mu kudufasha mu by'akaranga hama intambanyi zizoba nzinini cyane kutazoshaka kwifuza akaranga kuko akaranga uko gatituka niko ingeso mbi zigwira tubandanya tuvugana rimwe mu tambukanye y'umukuru w'igihugu cyacu abandanya asemerera anda zitifujwe iki ariko byose twobironka tugiye mu migwi kuko ahari imigwi turafashanya tukanonosorana ubwenge yego tugushimira cyane Yesu yego wakoze kubana natwe nawe ugiye gukora iki mu guhamagarira gwagwaruka mu bana mu kibano kugira ngo bitabire ibikorwa by'umugundankaranga amabano Legacy nawe nk'umwe mu ambassadeur canke mu bahagararira umugundankaranga amabano Legacy aho buri hose icambere nuko akaranga ko Burundi ari ryo tunga rya mbere dufite ry'igihugu na cyane cyane ingoma ndahamagarira umwe wese yawo muto canke ukuze ingoma ntiziraba ngo ziko zivuza umuto canke ngo ziko zivuza umukuru ingoma ziraba ko ziko zivuza umurundi ego kandi uko angana kose turamuhaye ikaze naze tumigishe ndabizi ahari shaka harashika ni nkako akunda kuvuga ko akaririmbo turakunda no kubiririmba kenshi ati nahandi bizova atari mu maboko yacu ego imiryango iruguruye kabisa nibaze dukore dukomeza akaranga k'igihugu cacu mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu mu kiganiro akaranga ko Burundi kumbura ibikorwa by'ubuzoza murakora byose murahawe ikaze mu kiganiro akaranga ko Burundi mufise ibikorwa bishasha ariko tubona tubatera intege muko mubikora neza mu gutsimbataza imico n'imigenzo muturamukirize abandi mutangira intasho mwakoze cyane dutumira ego n'icyo bundi muzo dutumire murakoze cyane murakoze cyane